Jewe nagira nse n'ugaruka ku bintu bihambaye nka bibiri. Icambere nuko mu bisanzwe umuntu avuze ibinyobwa inzoga mu Burundi buno nyene acabona ijambo. Kavuga bati mbega iki kinyobwa iyi nzoga iri kirondera iki? Ahandi hiyo nzoga ica yitwa nyene kiyoga ndakunyoye. Ni ya nzoga abantu banwa bagaca bataha. Dufatiye kuri ivyo rero duca tubona yuko ibinyobwa inzoga zijana n'imigigwa, ku buryo imigigwa nka yose mu Burundi ijana n'ikinyobwa inzoga kandi ifise izina. Bavuze umuseso, bakavuga ubwororukanzu, bakavuga akavunja rume, canke ni byinshi gose uko imigigwa yoba ingana. Bavuze umubira naho nyene, canke bakavuga ngo amata. Buno nyene ucubona ico kinyobwa ico cerekeye mu neza canke mu nabi ishikira abantu. Nico gituma rero ata bintu byo gufata minenegwe ikintu ngico. Ni ikintu gifatanye n'imico n'imigenzo by'abantu, kandi byaramaze gukomera ku buryo no muri aya majambere ya none no mu kizungu abantu ntibavuga ngo iyi migigwa ngo ntiturinda kuyijamwo. Ivyo ari byo byose ibinyobwa biguma bikenewe, kandi nashimye gose inkebuzo umupfasoni dusangiye ikiganiro yadushikirije kuva mu ntango. Tumenyere yuko atari inzoga ijya kiyoga ndakunyoye, ni kinyobwa ico ari cyo cose. N'amazi arimwo, n'amazi arimwo, naho kizira kuzimana amazi mu bisanzwe babyanka kubera amazi barayazimana umuntu mugabo si kugira ngo ayanwe. Ubwa mbere kera bayategereza umuntu acinjira kugira ngo bamukande amaguru, kubera urabona bagenda n'amaguru nyene ibirenge bigashuha. Hanyuma umushitsi icambere wabanza kugira kwari ukubanza kumusuka kwa amazi ku birenge kugira ngo bireke gushuha, hanyuma ashobore no gutekanirwa umwanya wose aza kumara iwawe. Hanyuma rero hakaza n'amazi yo kunwa, ku buryo ari nk'umuhita wewe umuntu ariko arahita arashobora guca impande y'umuhana akavuga ati ni mu tuzi two kunwa. Barayamuzimana nyene. Ariko amazi mu rubanza nibaza yuko bitarimo, kuko ntawe uvugira amajambo ku mazi, bavugira ijambo ku nzoga. Hanyuma kandi nashaka kwerekana yuko iyo nzimano y'ibinyobwa iraruta kure niyo inzimano y'ibifungurwa, ku buryo atawusaba umwuhiro w'indya, mugabo barasaba umwuhiro w'ibinyobwa kuko bavuga ngo kavuye ibunyongere. Ikindi rero canyuma nukumenya ingene twifata muri aya majambere ya none no mu bihe by'amadini menshi abantu badahuriza ko ku migenzo yajiva hanze. Twebwe tukagumana imigenzo yacu ikaguma ikurikizwa kuko twasanze ari myiza. Hanyuma hariho ivyo guhindura bigaca mu nama n'ingingo, abantu bakubahuka. Ndavuze neza bubahuke, bamenyere ko inzira y'ibiganiro ari yituma ibintu bija ku murongo. Nayo ahandi ho umuntu usanga yifatiye inyishu ku gatwe kiwe agaca yibaza yuko kubera icunja n'ijambo vyiwe bishobora guca bikurikizwa n'abantu bose kandi batavyumvikanyeko.